Hello nshuti bagenzi mudukurikirana kuri Amisho TV, twizere ko mumeze neza aho muri hose. Twizera ko hano ku mugabane wa Afrika, twizera ko ku mugabane wa Buraya, ku mugabane wa Oceania, ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Amerika, imigabane itanu igize isi ya rurema, twizere ko mwese mumeze neza, muguwe neza kabisa muri kano kanya. Nuko rero ndakwibutse wowe utari bwakore subscribe uyikore kugira ngo ubandanye ukurikirana ibikorwa byacu, hama kandi uje mu rutonde rw'abambere baza bararonka ibikorwa byacu ko tubishize ko muri kano kanya. Ijwi ni Rosi presenter kuri micro, hama nuko tugiye ku nkuru iriko iratrendinga muri kano kanya ya tournoi canke tuvuga ko si tournoi tuyite ni competition, ihiganwa ryateguwe na Brarudi. Ni Brarudi musanzwe muzi yuko yahora itegura ihiganwa ku baririmbyi bagicaruka bataramenyekana wanashaka harimo n'abataratangura kuririmba n'indirimbo nimwe, ariko ugasanga inyuma yo gutwara Brarudi ihiganwa rya Brarudi ari ryo Primustar ryategurwa, ibihiganwa ryateguwe kuva muri 2012, aho wasanga muri ivyo amaze kuritwara niho yacatangura kuba nk'uwinjira muri game akaririmba, ariko ubundi naho akaririmba umwanya muto gaca bivamwo, ntawuzi iyo yatera aje canke ihangiro yari afise mu kuja muri Primustar. Ubundi rero Primustar yatanguye muri 2012, yatwawe n'umuririmbyi yitwa Niyinzi Joel. Uwo muririmbyi Joel muri ico gihe wewe yarasanzwe aririmba ariko ntiyari bwamenyekane, ariko nawe nyine ivyo kuririmba vyiwe niho wariyumviye ati vyaririmba nibimeze gute, aririmba kugira ngo atere imbere abicishije mu nzira zihe. Ariko Primustar waze kuyishikamwo aratwara Primustar, aho yariko arahiganwa na ba Samantha, ahiganwa na ba Matabaro Patient n'abandi, ariko Rarija amaze kuyitwara rero niko kucamenyekana cyane, indirimbo yarasanzwe aririmba zica ziramenyekana cyane, ariko abasigaye bose wasanga bamwe bataririmba ko ari kuja muri Primustar kugira ngo basubiramo amajwi y'abandi nkuko basanzwe babikora muri Primustar, bakaraba ijwi, bakaraba mbega live music uyikora gute, kuko hariho bari basanzwe bakora mu makaraoke, bica bigenda nkuko. Rarijo twara Primustar ya kabiri itwagwa Rarijo yatwaye ya mbere, iyi Primustar ya kabiri yatwawe muri 2013 itwagwa no witwa Patient Matabaro, we warabandanya no muziki ndetse yarigeze no guhitinga nyuma yo gutwara Primustar kabisa. Yagiye arakora amakolabo atandukanye, hariho cango yakoranye no witwa Araflo canke Rich Flora, arakora kolabo ya Feelings, indirimbo yaririmbanye no witwa Big Fizo, Mugani Desire. Ubu ni Matabaro Patient arakora n'izindi nyinshi zagiye zirakundwa hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hariho na Motema Nangaye, indirimbo yikoranye wenyene ariko yayikoze amaze kugera hanze y'igihugu. Vyumvikana ko abone baririmbyi babiri batwaye Primustar zibiri za mbere. Primustar ya gatatu yabaye muri 2014, ari nayo yaciye imera nk'iya nyuma, kubera ko mu nyuma bace bicara umwanya munini bata Primustar baye imyaka igera kuri imyaka igera kuko kuva muri 2014 kuja kuri 2019 hari harenze imyaka igera kuri 4, umwaka ugira gatanu wari wiyongeye ko kuri 2019, kuko Primustar ya gatatu yoyo imaze gutwagwa n'uwitwa Christian Nteretse. Nuvuga ko 2013 haci haza Primustar 2019 inyuma y'imyaka si ahubwo, kuko 2014 ntiyabaye, 2014 ntiyabaye, nako 2014 yarabaye, kuko Rarijo 2012 gutwara Primustar, 2013 gutwara itwagwa no witwa Matabaro Patient, 2014 kiraba ikitwagwa no witwa Christian Nteretse, 2015 ntiyabaye, kisubira kuza kuba muri 2019 haciye imyaka igera kuri 4. Uwa 19 niwo uwo mwaka wa 2019 waruje kuba umwaka ugira gatanu Primustar itabaye, ariko ikiraba finali yabereye kuri ETS, igiye batuma ko umuririmbyi wo hanze y'igihugu yitwa Diamond Platinum, ariko uwatwaye agakimwe ka Primustar muri ico gihe 2019 yari witwa Tetero Lorette. Hari ku itariki ya 28 ukwezi kw'indwi 2019. Muri ico gihe rero Primustar ntiyasubira kuba muri 2020 ikirasiba, ariko nta wuzi ngo yasivye kumvo izihe, bica bigenda gute rero 2021 uno mwaka turimwo Primustar ntiyabaye, ariko vyavugwa yuko ngo ishobora kuba, ariko ubundi kumbe mu kuba baca bahindura izina bagira ico bita Primustar. Tagata na Primustar civugo, aho ni Primustar bisa na Primustar ariko yoyo yitwa Primustar. Vyumvikana ko yoyo yajemwo ngo ba star, ngo ico bita ba star ngo nibo baje kwiyandikishamo ico bita ba star, ariko umuntu akiyumvira ati okay
kugira ngo umuntu abe umustar barabira kuki? Kugira ngo umuntu abe umustar barabira kuki? Hari icyo bita amakriteri canke icyo umuntu ashobora kuraba ati okay ubu no umustar canke se umustar. Bigenda gute ko ushobora kuzana umuririmbyi ngo ni umustar ukamushira muri competition canke mwihiganwa ngo ni Primustar ngo niko wagise ugaca uvuga ngo ni Tagata na Primus hama umuririmbyi agacaza kwiyandikisha nkuko mwavuze yuko handikwa aba star gusa hakabura amazina ya Big Fizzo, Satbi, hakaburamwo Lolilo, hakaburamwo ba Emerson, hakaburamwo ba Arafro n'abandi benshi bazwi bashobora kurengana mwibarabara. Umuntu akavuga ati nakararenganye ntakaza kubonekamwe baririmbyi ashobora kurengana hajya ntihageye n'umuntu amumenya atari warinze kwivuga, ariko ntawo kuvuga byinshi muri ivyo. Ariko ubundi turimvye ati mbega ubaririmbyi baba star tuzi ko ari abastare bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi bo bariyandikishije canke ko muri yo Primustar ariyo Tagata na Primus hiyandikishije abaririmbyi 180 na none ko hapashije abaririmbyi 10 muri ino finale twavuga ko ari finale barendiriye uwambere gutwara agashimwe. None aba 10 bobo ngo batowe ngo n'abastare batowe muri criteri imeze gute, muri category imeze gute kugira ngo bashobore kuba bapasa muri abaririmbyi 180 na abaririmbyi rero 10 dufise muri kano kanya aribo bapashije baja kubandanya muri 10 ba mbere bavuye muri 180. Nukuvuga ko harimwo nabo tutari tuzi, nivyo nkaje nk'umumenyesha makuru ndabazi, nkajewe nk'umumenyesha makuru ndabazi, ariko abakunzi bo muziki ndundi bobo bababazi. Aho ndavuga ku izina rya Andi Mwag no muririmbyi abizi kabisa kuri live music no muririmbyi ubona ko muziki awuza, ariko none no umustar gute? Kumenya umuziki siko kuba umustar, ariko ubustar no uko umuntu ashobora kuba amenyekana ashika ahantu bakamumenya bavuga ati ujya ni Andi Mwag asanzwe abamaja muri aba muri Nord commune Ntahangwa, ariko biragoye ko Andi Mwag ashobora gupasa ahantu akabandanya akarengana ahantu umuntu akavuga ati ngujya ni Andi Mwag atarabo bibana muri quartier imwe. Iyo bari umustar gute? Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri, umuririmbyi yitwa Bernice de Bell nivyo yaramaze kuja mu competition atandukanye hanze y'igihugu, kuja kuririmba ahantu mu gihugu akagira muri za XCCF muri EFB akaririmba bikagenda neza, amaze gutwara isanganiro award. Ariko none yaciye abo umustar arazwi hano mu gihugu. Bernice de Bell aba muri commune Ntahangwa, nawe nyine yamagenda n'amaguru mwibarabara, ariko nta munsi warimwe ndigera mbona hari umuntu amuramutse ati Bernice de Bell. Nukuvuga ko nta bustare burimwo kuriwe kuririmba kubimenya siko ko umustar. Ariko turavuga yuko ku mazina nka Double J, Oleg, Masterland, Dramati, Estanish, Monna, Walda, Ufice, Berry Music, abo muri kano kanya turavuga yuko bobo ni na mitende n'abastare kuri niveau y'u Burundi, ariko si cyane ntibifashe cyane ku buryo twovuga ati turemeza yuko mu baririmbyi 180 naho tutashoboye kuronka amazina y'abaririmbyi 180 n'abari bamaze kuba biyandikisha ko aba 10 aribo bashobora kuvuga ngo n'abastare bakomeye ngo nibo banabishoboye. Hama ikindi naco ico ni ikintu ca mbere. Ayo n'amakosa ya mbere karaboneka muri Primustar, Tagata na Primus gushemwa abaririmbyi bivuga ko bafise ubustar ngo n'abastar mu gihe ubwo bustar butaboneka iyo bufatiye. Harimo rero n'abafise iryo zina tuvuga ko abo ngo ni na mitende. Sawa, ico ni cyambere kiraheze. Ivyo bibazo ndiko ndibaza nuko biza kuvugwa rero byishurwa n'abakunzi bo muziki n'abadukurikirana kuri Amisho TV, mukabikorera kuri comment kugira ngo namwe nyine mushobore gutanga icyumviro cyanyu kuri competition iri kiraba muri kano kanya. Kumbure hariho abatashobora kumenya ko competition hari ni competition ubundi kugira ngo abacumi bashobora kubandanya hashike no kuba bashobora gutorwa ku matora, nuko byari byabaye kugira ngo bahabwe umwanya wo kuririmba. Byari byabaye ku itariki ya 18 kuno kwezi k'umunani. Haboneka rimwe rero kugira ngo bashobore kuba batorwa mu byo ama message umwe wese akaba afise nimero yiwe nkuko mwabibonye muri za Primusic. Ibindi bibazo rero byamaze kuba biboneka ndetse biri kuri abana bariya biyumvira ati mbega bibaza ati mbega bigenda gute ko muri competition mwihiganwa
hashobora kuba hariho icyo bita jiri ni bajya baraba amanota bagahitamo icyo bafashe bakayaga hamagaze bakavuga ati okay wambere n'uyu uwa nyuma n'uyu uwa kabiri n'uyu jiri. Muri jiri hakaba hariho rero usanzwe ari manager w'umuririmbyi ari muri competition, ivyo birabaho, ndetse n'uwo muririmbyi wo muri competition akaba ari muri bajya 10 ba mbere. None twomenyeshwa niki yuko uwo muririmbyi atoba yasunitswe gushika hajya imbere muri abo 10 kuva muri 180. Iki dutangazaho ho muri aba baririmbyi 180 hariho abagiye barakugwamo bamusumba izina gusa nimba barabiye ati live music nivyo live music arayizi aho ndabyo kwizina rya Bernice muri kano kanya asanzwe ari under management y'uwitwa Christian Xavier ni wasanzwe ari manager w'umuririmbyi yitwa Bernice. None Christian Xavier asanzwe ari manager w'umuririmbyi agaca agenda muri ijya competition kuba mu jiri competition irimo uwo muririmbyi wiwe. Eske nta kuvugana kuba kuri hagati yawe nka Christian Xavier manager wa Bernice n'abajiri bagenzi we kugira ngo basho guteza imbere cyangwa bateze intambwe uwitwa Bernice muri iyo competition? Ico ni kibazo kimwe kica kiza kandi kica kigira kabiri hama bakunzi mu muziki cyangwa badukurikirana kuri Amisho TV mukaza kutukwishura mu wundi mwanya. Ivyo n'amakosa ariko araboneka ku mahiganwa kenshi akunda kuba hano mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kibazo kica kiza mbega je wonsigurira gute ko noja kuraba ngo twarabiye muri live music ngo live ya Orege akaririmba live music akakora live music, Ufice agakora live music. Iyo live music igenda gute? Ufice yakoreye ihe live atakuduhenda birimo, Ufice on the floor yakoreye live hehe aho amaze kuboneka ariko akora live. Ico ni kindi kibazo kigira gatatu, ariko akaba ari muri competition ya live music ndetse akaba yararirimbye na live. Nivyo ugiye kuraba ntivyabananiye kubera ko ubundi hari wo shobora kwimva ati mbega aba baririmbye hoho ko na live music tutari twibamenyereye ko hariho nabo tutigera tubona muri live music, ariko ku munsi wo kwiririmba ko twabonye bamera nk'ababishoboye vyagenze gute? Bagiye kubikorera mu mazu yabo, bari baziho ko bashobora gupasa bakaja muri final cyangwa kuri 10 ba mbere, bari babizi. Biboneka ko bino bintu hari ukuntu vyari vyateguwe mu kinyegero, umuntu arimenya ati jenzo avanshika muri finale eka ntangure kuzanagira repetition ya live music kubera ko live music ntayizi, kuko barabonetse yuko bakoranye n'aba musiciens imisi itari miki kugira ngo banamenyere, kuko muri competition bamaze kugera muri competition vyarabonetse yuko bafise entraînement cyangwa imyimenyerezo muri ivyo bintu vya live music. Ariko ivyo rero urumva ko kumbwira yuko ngo banaka ngo bava muhira bagiye kuraba competition ya Primustar Tagata na Primus bagiye kuraba ngo live music iririmbwa na Oreg, bakaja kuraba live music iririmbwa no witwa Ufice on the floor akaja kuririmba indirimbo yishakiye ngo live music mu gihe tuzi ko Ufice on the floor atazwi cyane mu bintu vya live music kandi benshi bazi yuko atanabishoboye. Ivyo rero urumva ko twogeza ngano twoyaga byinshi, ariko nashatse kumenyesha amakosa ari muri Primustar Tagata na Primus yateguwe na Brarudi muri no mwaka wa 2021 mugere tuzi ko bategura Primusike bayitegura ko barinjiye ataraba star. Muri kano kanya bakaba bahinduye ico bita system ngo bagomba kugira kurabira ko ba star, ariko umuntu akaraba kuri abo ba star bagira tukabura ico bagira ngo na ba star tukabura niyo barabira kugira ngo umuntu abe mu star mu gihe harimo abaririmbyi batazwi, nubwo harimo n'abandi basanzwe bazwi, ariko nabo basanzwe bazwi hari abasumba amazina bitwa kara abastari bakomeye mu gihugu batarimo, nubwo ntoshyamwo Fizo satubira lilo, ariko abandi harimo amazina y'abastari mu Burundi basumba amazina yaba bari ngaha ngo Rege ngo Masterend ngo nka Dramati ngo na Estanish na Monna Walda ngo Ufice Music na Double J. Harimo abasumba amazina bari hano ariko batari muri iyo competition, cyangwa ugasanga baraniyandikishije ariko bagasanga bakuwemo hakiri kare, nayo kugira ngo bakuwemo barabiye kuki. Ico ni kibazo. Reka kino kiganiro cyacu cy'uno munsi tukigereze ngaha tukigarukize ngaha, ariko byinshi mwabyumvise muraja muri commentaire namwe mutanga icyo bita avizanyu uko mubibona namwe cyangwa ko muvyumva, kugira ngo turabe ese ku muziki w'u Burundi kujahe. Bino bintu sivyo kuza gusubiza umuziki inyuma pole pole, hata abantu bazi ukuntu biko birasubira inyuma.
Okay, twagiye commentaire dutangure rero muri YouTube kuri Amisho TV. Hama ndakwibutse wowe utari bwakore subscribe uyikore kugira ngo ubandanye uja mu kuraba ibikorwa byacu uwambere mu bakurikirana ibikorwa byacu, utibaye gukora like ndetse na share ku nshuti n'abagenzi kugira ngo nabo nyene bashikirwe. Hama nivyo comment nayo irakenewe, share nuko nyene. Hama ubundi dusuye ku kiganiro gikurikira. Yari Rose presenter kuri micro. Hama ini Amisho TV wandanye kurikirana. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.